ibi bintu by'ibitoro bitabaye liberalize, ibi bintu byo gushora ubutare bitabaye ku mugaragaro ngo birevira rodovabilité nishoboka, ibintu bita uburongozi busuku nibukunda ibintu bita kubangikanya amabanga kizira kikaziririzwa, mugabo usanga abasoda, abapolisi, abakadre de Reta, mbega murazi ko kera cyazira ko umudandaza n'umufunksioneri batabicarana bazangira maka, ivyo mwari mubizi. Ngo bumve iki twise mu gifaransa la redevabilité, no kuvuga uburongozi busuku, nkuko muhejeje kubivuga. Uburongozi busuku rero bushira neza bushira imbere ineza y'umwene gihugu. Ivyo rero kugira ngo bishoboke hubakwa ikintu bita système national de l'intégrité. Système national de l'intégrité rero igizwe ubwa mbere hejuru n'inzego zitatu z'igihugu, rumwe gose rukora akazi kago, no kuvuga executif, no kuvuga intwaro, hanyuma judiciaire, ubutungane, hamwe na parlement, no kuvuga inamashiga y'amategeko amateka, hagaca haza amaradiyo, no kuvuga les médias, amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi bimenyesha makuru, hagaca haza imigambwe utwara niyo muri opposition, hagaca haza amashirahamwe nk'aya iwacu société civile, n'abene gihugu, no kuvuga rero ico kintu bita système national de l'intégrité, urwego gose gushaka umwene gihugu rukora akazi rujejwe. Iyo hatubatswe ikintu bita système national de l'intégrité mu gihugu, ibintu bica biyangara, naho usanga nuko nivyo twise inkingire pilier de la gouvernance. Izo nkingi rero hagize nimwe inyoganyoga, ibintu byose bica vyononekara. Nico gituma ice gitabo nimeje kubabwira kizokwemezwa, kizotangura kwigwa no kwemezwa ejo muri Igitega, kizogira ibintu byinshi gifashije. Twebwe rero turabona yuko mfatiye ku kibazo mubajije, uno munsi mwa kino gihugu c'u Burundi iyo système national de l'intégrité iragoyagoya cyane, kuko urabona ko abantu benshi bari mu nzego birukira amaronko gusa. Urabona n'abadandaza twama turiko turabivuga, abantu rero bamaze kugira gukunda impiya, bagashira imbere ifaranga, bagashira imbere inyungu zabo, iyo système national de l'intégrité nishoboka. Nico gituma mu byo twosaba mu bintu bizokorwa ku munsi wejo na hirya yejo Igitega, ibintu by'uko abantu bari mu nzego z'igihugu bahinduka badandaza, bahinduka abantu barondera ifaranga, nta burongozi busuku bujana no kurondera inoti ku giti cy'umuntu ari mu nzego ntibishoboka. Ivyo rero bihera ku buntu buto, bihera ku buntu buto, ubwo buntu buto biherako no kubahiriza umwanya. Ubonye umurongoza tubahiriza umwanya biragora. Ikigira kabiri nuko ibintu vyose umwene gihugu asaba mu nzego z'igihugu bigira umwanya, biteza kuba vyatanzwe. Ivyo rero narabonye ko vyagiye mu iki gitabo, yuko azoshigwaho ivyo no kwita manuel de procédure, no kuvuga igitabo cyo kungena ibintu byose bizogenda, uteza kurondera dufate nka acte de naissance, bateza kuvuga bati mu minsi ibiri tuza kuba wabironse ku munsi bakugiriye acte de réception. Ivyo bizuba birimwo. Ubu umuntu aragenda mu nzego z'agatonda, agasubira agatonda, ku buryo ashobora kumara amezi n'amezi. Ivyo rero nibaza yuko uyu mwanya ni mwiza cyane, yuko abantu bo kumva yuko inzego z'igihugu ziri ngaho kugira ngo zisukurire abene gihugu. Kuko igituma ibintu byose biyangara nuko usanga atabihano bihari, hanyuma kandi n'abakoze amakosa ukamengo ni ibintu bisanzwe. Ivyo rero bishobora kuva ku nzego z'igihugu zihari zonyene zibishizemo ingufu, canke abene gihugu bonyene bategetse, kuko barafise ubwo bubasha inzego z'igihugu ziko zibikora, cyane mu abanyamakuru. Mwebwe nk'ubu turiko turagirisha ibiganiro abanyamakuru, hari gihe abanyamakuru nabone baba
batabishiramwo inguvu. Mwebwe inguvu rero mushiramwo nuko mugerageza kugirisha ibiganiro mu kugurura amaso abenegihugu. Ibi rero turiko turavuga abenegihugu baravyumviriza igamba barabakurikira kugira ngo bumve yuko nk'ubu hariho abantu bariko bararondera impapuro muri Reta civile. Murabona ko ibintu byose byahindaguritse, usanga abantu bari mu mazone by'ukuri batumva n'ivyo barimo. Sinzi ko muri mugari umuntu aza kurondera document muri zone cyangwa muri commune ngo murabe. Ubu Reta itafashe ivya inzira ngo babanze babagira amaformation babigishe hanyuma babahembe nk'ubu ndabakarura mu gisagara ca Bujumbura. Urazi ko bamaze amezi n'amezi badahe kuva iyi reforme itanga ntibarahemba, uca bibaza ko baca babahuguye. Ivyo rero ni ibintu nokwita amadefi mugabo Reta ihamagarirwa kubanza gutorera umuti. Nibaza yuko twese tubishizemo inguvu birashoboka mugabo nta muntu agomba kwigira sindabibazwa nk'uru rugamba. Murabizi Kofi Anane yavuze yuko igiturire ari akaranda, ari ingwara imeze nka kanseri ku bintu bijanye n'ivya politique, ku bintu bijanye n'umutekano, ku bintu bijanye n'uburongozi, ku bintu bijanye n'amagara y'abantu. Ahantu hari igiturire, ahantu hari abarongozi ataco babazwa, usanga amagara y'abantu abantu bapfa ku bwinshi kubera ikintu ca mbere gitangura kuba sacrifice ni ikintu c'indero. Iyi ndero rero yamaze kononekara mu hantu abarongozi umengo ntaco babazwa, usanga abantu bariga bakaronka diplome mugabo gacu usanga abo bantu bagiye kuvura ntibavura ngo bishoboke, bagiye mu byo kugwiza umwimbu nta mwimbu uduga, bagiye mu bijanye n'ibintu vyangombwa byose umwene gihugu akenera ntibikunda. Mu mutekano umuntu urungize kugucungera umutekano w'igihugu haba mu gice cyangwa mu gisirikare ari abantu bakuze bafise iyo ndero itari yo mu bintu bijanye n'imico mibi y'akaboko n'igiturire no kutacobazwa, usanga ivy'umutekano tobabaza. Turabibona mu bihugu bitari bike. Naho rero ndababwira nti iyo uretse mu gihugu abantu bari imbere y'abandi bakizizigwa n'akaboko n'indandende n'umwina, usanga igihugu gica gihenebera. Ico dushima nuko hariho n'intwaro ku isi zitemera ko nibi bivugwa. Kubona rero bemera tukabivuga, jewe nibaza yuko ari ikintu ciza. Mugabo kubivuga vyonyene ntibikwiye, nuko babikora bakumva ko bari redevable, kuko nk'ubu uyanda bakarorero ntibyumvikana na gatoya ingene abantu batwara baterekana ubutunzi bwabo. Ivyo ni itegeko ribategeka mugabo ntavyo berekana. Nitwumva na gato ukungena abantu bari mu nzego badandaza amateka ari babuze mugabo nabaho mudafere umugani wanyu uko bivuze birirwa birondorera cash. Nta muntu n'ubu ndabigenda bisubiremo, nta muntu azoza kugwana afise amakamyo 230 ariko arava i Dar es Salaam ariko arava muri Kenya azoja ku rugamba akubitiza agatima kwayo makamyo yiwe n'ivyo bintu byo biriko birava yaca yiruka. Burya ngaho Kongo niko bimeze. Ivyo nyamwe mutari mubiye nama nabivuze n'umuntu agenda bisubiremo. Icatumye abasoda kuri mu butu babaka igihugu abariko barabagwanya bagiriye mu mafere, icatumye abasoda kuri Havyarimana babaka igihugu babigiriye mu mafere, abantu bose usanga bibiri mu mafere ibintu vy'igihugu ntibabibazwa. N'ubu ndabisubiyemwo ndazi ko ivyo bintu hari abantu bari munzi gutabihurizako bakabandanya baja mu bintu vy'amafere, baja kudandaza, baja mu bintu vya kabako karekare. Nagenda babwire n'ababuno munsi badutwara bazogira ibibazo, nibemere batumike umukanda batumike wavubi bakore ivy'amategeko bategekaniriza mugabo bave mu rudandazwa. Nyamba bemeye kuza kuba basuku babandi barafise ivyo basabwa. Ivyo basabwa rero nuko babanza kubatunganiriza. Ijya systeme nationale de l'intégrité kubakwa erega amategeko aratomoye nta na kimwe bitavuga ibintu bitareze incompatibility. Muragenda musome mu bwizo shingiro musome yandi mategeko yekomoka ko yose ibintu bita kubangikanya amabanga kizira kikaziririzwa. Mugabo usanga abasoda abapolisi abakadre de Reta mbega murazi ko kera cyazira ko mudandaza n'umufunksioneri batabicarana bazangira maka ivyo mwari mubizi carazira. Mugabo no munsi
usanga nk'ubu urazi nk'iyo nama y'Igitega jewe ndazi yuko nzosanga abaronka amasoko ya leta aribo baje imbere ariko baratanga dereso do muhari abazoronka amasoko ya leta mugeze cyazira kikaziririzwa tuzi ko bayaronka biciye mu makosa genda mu bintu bita monopole ababifise monopole murabigende muri mwifumbire mugende murabe mu bintu by'ubutare mugende murabe muri ivyo ntibishobora gutuma igihugu gishobora gutera imbere none nagenda subira ndabivuge ibi ndazi yuko hari abantu umuntu abivuga bikajya mu mitwe no mu ntunze ibi bintu by'ibitoro bitabaye liberalize ibi bintu byo gushora ubutare bitabaye ku mugaragaro ngo birevira rodovabilité nishoboka ibintu bita uburongozi busuku nibukunda erega mu kirundi bacu mugani imigeri ibintu nitereka ntushobora kuba uri kuradandaza ngo wongere uje gukorera bene gihugu ntibikunda ivyo kandi biba hasi bikaba no hejuru turasavye rero nukuri ubu butumwa turabutanze kugira ngo n'abantu bari mu nzego baje ngaha turabashimira kubona bavyitavye mugabo dusaba neza yuko ivyo umuntu yiyumvira ivyo umuntu avuga bijana n'ingiro aligner la parole la pensée et l'action niko bizoshoboka mugabo kandi twumva twese tugomba kugira uruhara kuva hejuru gushika hasi jewe nagenda babwire yuko ibwirizwa nshingiro riclaire muragenda sindibuka ko ari ingingo y'ijana na rimwe canke y'ijana mugabo iravuga yuko ari umukuru w'igihugu ari cegera ciwe canke n'abandi bose cane umukuru w'igihugu bavuga yuko ntafise uburenganzira bwo gukora n'ikintu na kimwe kitajanye n'amabanga y'igihugu bayamwa mbega mwari muzi ko umukuru w'igihugu kizira ko yakira kado yakiriye kado ico bita kado ahawe n'umuntu wari we wese ikija muri trésor muri ntunzenya muri patrimoine y'igihugu ni nkuko umukuru w'igihugu canke izindi nzego batagira ico bita vie privée ije mwari mubizi niko bigenda n'amategeko sirufyira bizanye mwico kintu bita la transparence de la vie publique biri clair biratomoye jewe rero aho hantu ndazi ko tutahuriza n'abantu batari bake mu nzego z'igihugu mugabo niko bimeze nugufashanya genda basabe mugende murabe ijya ngingo nuko ntafise nari kuca ndabibasomera n'ukuri ndabasavye ahubwo bayirondondere ndayisome ndabira article 101 y'ibwirizwa shingiro turabicivuga mwese muca muvyumva neza kuko hari igihe tuguma tuvuga ibintu n'umunwa ntitugire amabanga y'umukuru w'igihugu ntashobora kubangikanywa n'ayandi mabanga y'igihugu umuntu aronka biciye mu matora n'uwundi murimo w'igihugu canke umwuga wari wo wose hariho akandi gace kavuga yuko naho ico kintu coba ataco cinjiza mu bisanzwe ikintu cyose umuntu ajejwe urwego rw'igihugu aba mukuru canke uwundi ibintu byose akora bija mu bikorwa aba ariko arakora bijanye n'amabanga yahawe twebwe niko tubibona nico gituma ndababwiye yuko mu bisanzwe inzego mu bantu bajejwe inzego z'igihugu naho uburonsi ikintu hawe gutya kija muri patrimoine y'igihugu murambona baronka inka baronka biriya baronka bijya mu bisanzwe byaca bija mu ruhongore rwa leta kuko abironse kubera ari amabanga y'igihugu afise ivyo rero biragoye ko abantu bavyumva mugabo niko bimeze kandi na karoro keza nk'ibi ndazi yuko tubivuze gutya hari abantu bumva yuko umengo botumira mugabo niko bimeze kandi ukuri ntushobora kunyegeza ngo guhishe niko bimeze rero twebwe dusaba yuko nibi bintu vy'inka mubona mu kuvuga gumaronka n'abandi baronka twe dusaba yuko bija muri patrimoine mu bintu muri patrimoine sinzi ko impongoro ngo baraziriye zose zari z'igihugu mugabo nibace batangura nico gituma ndakubwira ko meme na kado umuntu aronka ari mu banga y'igihugu ikiba patrimoine y'igihugu ivyo biragoye kumva ku bantu bamwe bamwe niko bimeze ibi byo byo kudandaza canke gufatanya ikindi kitari muri patrimoine y'igihugu ntibikunda twebwe muragenda murabe amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire igihugu cashize ku mukono murabe n'ibindi bita ama pratique
y'ivyo bita lutte contre la corruption nibisho mugabo usanga abana b'abakuru arabadandaza ugaca usanga abana abadamu canke abagabo b'abantu baba bari mu nzego z'igihugu arabadandaza ivyo kirazira nico gituma bisabwa yuko abantu abatambukanyi canke abapfasoni canke abagabo b'abantu baba bari mu nzego bakwerekana ubutunzi bwabo urwego rwa SNRF ni urwego rwitwa Service National de l'Enseignement Financier n'ubundi ndagira ndabisubiremo rujya ntirushobora gukora gonyene le système national de l'intégrité abanje kubakwa ntibikunda bariko baragerageza mugabo bonyene ntibashobora gukora kuko branchement kweza amafaranga ubanza kurwanya enrichissement illicite urumva ko hari kuyeza hari ko wayaronde bidashe mu muco utaragwanya kuyeza utaragwanya yuko abantu bayaronka bidashe mu muco wumva ngo bigwanya gute kuyeza ntibikunda nakubwiye abantu bo mu nzego z'igihugu bariki mu rudandazwa aho usanga batajanye baca barungika abadamu babo bakarungika abana babo amakaro baronka amasoko ya leta hakiri ibintu vya monopole ivyo bintu ntibikunda yuko ivyo bintu vya lutte contre le blanchiment bishoboka ntibikunda turavye ibintu vya blanchiment twasanze blanchiment igenda mu bisata bibiri nyamukuru igisata c'amazu l'immobilier hamwe n'igisata le secteur financier baca bajana mu action gupractice y'ibintu vy'amaction ni bande babishiramwe usanga ari abantu baronka amasoko ya leta usanga ari abantu bari mu nzego z'igihugu erega n'urugamba rukomeye rugoye cyane mwomenya yuko ibintu byose ari amategeko atakintu na kimwe tuba turemvana ntabwo tuba turemvana n'ibintu biba bitomoye neza